nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Musangwe mwese ntsinzi ya Pasika. Muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, patiri mukuru wa paruwase ya Ruyigi muri diocese ya Ruyigi. Nimuze tuzirikanire hamwe ibisomwa vyeranda vyo kuri uyu munsi w'umukama ugira kabiri mu gihe ca Pasika, ukaba n'umunsi wahariwe gushemeza ikigongwe c'Imana. Ibisomwa tuzirikana, icambere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 5 akarongo ka 12 kugeza akarongo k'16. Izaburi yo gusasiriza ico gisomwa ni 117. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu vyahishuwe ikigabane ca mbere akarongo k'9 kugeza akarongo ka 11a, aki12 kugeza ka 13 na ki11 kugeza akarongo ka 19. Inkuru nziza ni yashikirijwe na Yohani Mweranda kigabane ca 20 akarongo ka 19 kugeza ka 30. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. I Yerusalemu abatumwa baragira n'iminwe yabo imenyetso n'ibitangaro vyinshi mu bantu. Bahora bakoranira bose hamwe munsi y'ubwugamo bwa Salomo. Mu bandi bantu nta wubahuka kuja hamwe nabo, yamara igihugu cyose cabavuga neza. Igitigiri c'abemera umukama, urabagabo urabagore, caguma congerekana iminsi yose. Abantu benshi bahora basohora abarwaye bakabaryamika ku mariri canke ku birago imbere y'inzu yabo, kugira ngo Petero niyahaca igitutu ciwe kigira abo giciye. Benshi bo mu bisagara vya hafi bahora bazi Yerusalemu bazanye abarwaye n'abari bafashwe n'imitima ihumanye, kandi bose bagenda bakize. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango w'Isiraheli nuvuga uti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Aroni nuvuga uti ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Abubaha umukama bose nibavuge bati ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Ryabuye batora bagashibura niryo ryabaye iremezo. Ivyo bitangaza twabonye vyabonetse kubw'umukama. Nguyu umunsi umukama yagize, turanezerewe turahimbawe. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Dukize mukama dukize, duhe gutabaruka mukama. Aragahezagirwa uwuje ku izina ry'umukama. Turabahezagiye turi mu ngoro y'umukama. Umukama niwe Mana, niwe atumurikira. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani. Jewe Yohani mwene wanyu dusangiye amarushwa, ubwami n'umutima rugabo biri muri Kristo, nari mwizinga ryitwa Patomos, mpogwa ijambo ry'Imana n'intahe nashingiye Yesu. Ku munsi w'umukama ndajanwa muri mutima, numva ijwi ryasirana nk'inzamba rivuga riti, ico ubona ucandike mu gitabo, kandi ukirungikira ama eklesi y'indwi ari muri Aziya ntoyi. Mpindukira kuraba iryo jwi ryanyagira iryo ari ryo, mbona imitekero y'inzahabu indwi y'amatara, kandi hagati y'iyo mitekero mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge,
akenyeje mu gikiriza umukanda w'inzahabu, ngo ndamubone ngwa ku nyundo ziwe nk'uwapfuye. We yamara anyubikako ukuboko kwiwe avuga ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere n'uwa nyuma, kandi ndi umuzima. Nari narapfuye kandi raba ndi muzima mu myaka n'imyaka, mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ukuzimu. Andika rero ivyo ubonye, ibiriho ubu n'ibizoshika hanyuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Yohani Mweranda. Ku mugoroba w'uyo munsi ari wo mubarwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimwo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya Abayahudi. Niho rero Yesu yaza agahagarara hagati muri bo, ababwira ati, nimugira amahoro. Avuze atyo arabereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati, nimugira amahoro. Kumwe data yantuma nanje niko ndabatumye. Ababwiye ivyo arabahuha ati, nimuronke mutima mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumiza ko nabo bizobagumako. Aho Yesu yaza, Toma umwe wo muri bamwe 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa bamubwiye bati, twabonye umukama. Abishura ati, ntiboneye mu biganza vyiwe intoboro za ya misumari, ngo shire urutoke mu ntoboro zayo n'urushi mu rubavu rwiwe, sinzokwemera. Iminsi 8 iheze, abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zugaye, ahagarara hagati muri bo ati, nimugira amahoro. Hanyuma abwira Toma ati, shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje, ureke rero kuba ikigaba ariko wemere. Toma amwishura ati, mukama wanje, mana yanje. Yesu nawe amusubiza ati, ewe Toma, wemeye kuko mbonye? Hahiriwe abazokwemera ataco barinze kubona. Hari n'ibindi bimenyetso vyinshi bitanditswe muri iki gitabo Yesu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ivyo rero vyanditswe ngo mwemere ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kugira kandi ngo muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe. Dushemeze iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, muri kumurakurikirana isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nkundere tuzirikane ibisomwa vyeranda dushingiye ku ngingo zibiri. Tuzirikane ubwa mbere ikigongwe c'Imana, ubugira kabiri twihweze ingene two kwihebera ubutumwa bw'ikigongwe c'Imana. Ubwa mbere kuzirikana ikigongwe c'Imana. Kuva mu mwaka w'2000 Ekereziya yama ihimbaza umunsi mukuru w'ikigongwe c'Imana, umunsi w'umukama ukurikira umunsi mukuru wa Pasika. Iyo ngendo nziza yatangujwe na Papa Yohani Paul wa kabiri Mweranda hari kuwa 30 Ndamukiza mu mwaka w'2000. Ni naho Papa Paul Mweranda wa kabiri yashira mu gihari c'aberanda Ekereziya ya Mishemeza Mama Faustina Kowalska. Uwo akaba yarahishuriwe na Yesu amabanga menshi yerekeye ikigongwe c'Imana. Mu vyo bayaze na Yesu, twogaruka kuri aya majambo akomeye Yesu yabwiye uwo Mama Faustina, aho yamutegereje gukwega abantu bose, akabakwegera mwibenga ry'ikigongwe c'Imana ati, abo uzoshobora bose ukabazana kw'isoko ry'ikigongwe canje c'intakama, bazoharonkera inguvu n'itoto hamwe n'inema bazaba bakeneye ngaha kw'isi
cane cane mu gihe cyo gucikana. Ku munsi uzokwama unzanira umurwi umwe ukwawo, maze ubakoranirize mw'ibenga ry'ikigongwe canje. Nanje ahanje, uwo ni Yezu abivuga, nzoheza ndabinjize mu ngoro kwa Data. Tubisanga muri ka gatabo Yezu ndakwizigiye, urupapuro rwa 3. Yezu yagiriye ko amwereka abo yomuzanira ku munsi mu misi 9 y'igisabisho. Ku munsi wa mbere ni ukumuzanira abantu bo kw'isi yose, cane cane abanyavyaha. Ku munsi ugira kabiri akamuzanira abahereza nkuka n'abihebeye Imana bose. Ku munsi ugira 3 akamuzanira imitima y'abayoboke igororotse kandi y'intahemuka. Ku munsi ugira 4 akamuzanira abapagani n'abandi bose bataramenya izina rya Yesu. Ku munsi ugira 5 akamuzanira abo bose bikura kuri ekleziya n'abahakana inyigisho zayo. Ku munsi ugira 6 akamuzanira abitonda, abicisha bugufi n'abana bato bibitazi. Ku munsi ugira 7 akamuzanira abasonera kandi bakaninahaza ikigongwe c'intakama ciwe. Ku munsi ugira 8 akamuzanira imitima yo mw'ipurgatori. Ku munsi ugira 9 akamuzanira abo ataco banka kandi ntibagire n'ico bakunda, nuvuga abo bantu bakazuyazi. Iyo mirwi yose rero niyo Mama Faustina yahereza Yezu ngo idwibire mu kiyaga cy'urukundo rwiwe, iheze iharonkere urukiza. Koko ikigongwe c'Imana cyaribonekeje muri Yezu Kristo uhereye mu butumwa yarangura kw'isi. Mu gihe yaranguraga ubutumwa ataruhuka, icyamuraza ishinga cyari ikigongwe yarabana abo bayaga, akabigisha kandi akabashikira kuco bifuza ku mutima canke bakeneye cyose. Uri gusubiza ubuzima abapfuye, maze ababo bagasubira kubabona bagendagenda. Uri ukubohora bari baboshwe n'amashetani bagaca bidegemvya. Uri ukwiyegereza abacumuzi mbere akabatonesha. Aho turabona nka Matayo umwanditsi w'inkuru nziza n'abandi. Urabo yacorora imibembe akabasubiza iteka bari baratakaje mu gukomirwa, bagaca biyumva mu muryango. Ku musaraba hoho niho akonganiriza vyose muri ryabenga ry'ikigongwe c'Imana. Aho mbere niho n'abamwishe abasabira ikigongwe, ati dawe bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora. Yesu koko yaritanganye urukundo ku musaraba, urukundo rutagira uko rungana, rugoye no gusigura. Niho mbere abarira umweranda umwe ati uramenya ko jewe mu gukunda ntariko ndafyina. Birabereye natwe bavukanyi ko tuzirikana kandi tukadwibira muri iryo benga ry'ikigongwe c'Imana cigaragaje muri Yezu Kristo yatwihebeye rwose, kadupfira ku musaraba. Mbere uno munsi akaba ari muzima mu myaka n'imyaka. Ubugira kabiri kuba abatumwa b'ikigongwe c'Imana. Ibisomwa vy'uno munsi biratwereka ekleziya mu karanga kayo ko kuba isakaramentu ry'urukundo n'ikigongwe vy'Imana yacu. Nk'uko umuhisi Papa Francisco abivuga, ikigongwe nico nkingi ishigikira ubuzima bw'ekleziya. Mu bikorwa vyo gutuma bwayo, ibintu vyose vyosagirwa n'ubwitonzi twakirana bemera. Mu butumwa bwayo bw'ushingira intaha Imana kuri iyi si, ikigongwe nticohara. Kugira ngo ekleziya yemerwe mu vyo ikora vyose, bica mu nzira y'urukundo n'ikigongwe n'umwitwarariko dufitaniye. Ekleziya ibeshwaho n'ishaka ridakama ryo gutanga ikigongwe. Tubisanga mw'ikete rya Papa Francisco inyonga z'ikigongwe c'Imana akanomero k'10. Duca rutegera igituma Yezu mu kurungika abigishwa biwe abanje kubahuha mutima mweranda, abatumye kuja kurekura ibicumuro, abatumye kuja kunywanisha abantu n'Imana, kuko ntawoshobora kwakira no gutegera urukundo rw'Imana akiboshwe n'ibicumuro.
Toma nawe amusaba kwihweza no gushira ikiganza mu rubavu rwiwe, aheze kandi akorakore inkovu z'inkuma ziwe. Gutyo rero aheze ategere neza uko Yesu yamukunze, ko Yesu yadukunze twese akatwigura mu gupfa ku musaraba, abanje gutanga umubiri we wose ngo utandagurwe ube umukate umanyuye. Tumaze kutubira neza mwibenga ry'ikigongwe kidakama ca Yesu, tugategera urukundo yadukunze, turashobora kuba abatumwa biwe babizigirwa. Ububasha bukiza bwigaragaza muri Petero gushika naho icijiji ciwe gikiza abantu niho bwava. Petero amaze kunyengeterwa neza n'ububasha bwa mutima wa Yesu, ubuzima bwiwe bwose bwaciye buhinduka inkuka, ku buryo yacitse igikoresho kizima cyo gukiza abantu. Muri Petero yahindutse, muri Petero mushasha yanyengetewe rwose n'ikigongwe c'Imana. Yesu yarigaragaza wese, Yesu yarashikira umuntu wese mu vyo arimwo vyose, mu ngorane ziwe zose, mu babare bwiwe bwose, akaremesha agakiza. Koko Petero yabaye igikoresho c'urukiza rw'Imana. Bavukanye bakundwa b'Imana, mu gusozera ngira nitize aya majambo ya Papa Francisco ahagira ati: ese ijambo ry'imbabazi ryoshikira bose, kandi ubutumire bwo kwiyumvamwo ikigongwe atanumwe yobwirengagiza. Akamo nteye kerekeye guhinduka ndagateye abo bose biyigije kure y'inema y'Imana mu myifatire y'ubuzima bwabo. Umukama rero aratwingingiza ikigongwe ciwe, twemere tukidwibiremwo, turemwe gushasha, gutyo tube abatumwa babushitse nka Petero, maze duhindure iyi si ibangamiwe n'ingendo yo kwigungirako, gukumirana no kuyobagiza Imana. Tube abatumwa b'umwizero udatetereza. Bikira Mariya mugabekizi w'abatumwa nadusabire. Amen.